Umuvyeyi ategeza kubanza kwiga ishure umwana we yigako kugira amenye amafaranga ashobora kumuha, ashobora kumutuma aja mu bandi mugabo atashobora kumutuma ava mu bandi ngo abahagarare ko hejuru. Kubwanje mbona ko atagihe kihari umwana ategezwa gukurira ku mafaranga. Igihe cari cyo cyose ikibazo ayakura kugira ngo ayakoze iki. Urumva umwana akoze ku mafaranga kugira ngo agende gutangura kugura inzoga canke ibiyayura mutwe akiri muto, aha hari ikibazo. Ko umwana yiga kwishure, we umwana ukacumutekerera amafaranga ingana n'umuriyoni ku munsi, ivyo birica. Uko waba wabikoze kose iminsi yari yo yose ico nta avantage gishobora kugirira ku mwana. Rero abavyeyi baha amafaranga abana iyo bagiye kwishura, ico mu gifaransa bita argent de poche. Umuvyeyi afise umwana wiwe yiga kw'ishure, aho abandi bana baza batekeye imbombo imwe, hanyuma umuvyeyi agacaha umwana amafaranga yo kugura itoni y'imbombo. Umwana kubera ko atabaratahura igituma ingene bakorera amafaranga, ibi biratuma rero umwana yibaza ko ubuzima bworoshe cyane, bigaca binamuha yumva ko bimuhaye n'uruhusha rwo guhonyanga ku bandi no kugaya abandi. Ariko kumwimanaho amafaranga atugena twaye mu mufuko, iyo argent de poche, agendana n'abandi bana bayafise, birashobora kugira ingaruka mbi notamment ku vyumviro vyiwe, donc sur le plan psychologique, aho uyo mwana ashobora kuba un rebelle canke akagenda kuyarondera handi. Vyose rero ibi biri muri mu rugero cy'umuntu yo kwita dosage, biri muri dosage ukuntu ayo mafaranga umuntu umuvyeyi ayaha umwana, ico umwana bagiye gukora. Mu bisanzwe umuvyeyi ntiyategerezwa guha amafaranga umwana atamaze kwiga ishure yigako. Umuvyeyi ategerezwa kubanza kwiga ishure umwana we yigako kugira amenye amafaranga ashobora kumuha, ashobora kumutuma aja mu bandi mugabo atashobora kumutuma ava mu bandi ngo abahagarare ko hejuru.